bakunzi ba BITV inshuti zacu, abatwumviriza bari mu Burundi, abatwumviriza bari mu gisagara canke mu ntara hagati, abatwumviriza bari muri Afrika canke ku mubumbe wose w'isi, turasubiye kubaha ikaze kuri BITV mu kiganiro harabaye. Ni rya sango nyene, ni ryajwi, ni Gloria Munezero muri kumwe koko kuri mikro, aho tugarutse kubayagira, twarabemereye kubayagira ko amaturiko turabatera inkuru kugira ngo ntihagire ibintu bizogwa dans l'oubli, alors que vyari bifise akamaro kandi vyagiriye akamaro igihugu, baba abantu canke ibintu vyabaye, ama evenement yagiye aripasa. Ni rya sango nyene turasubiye kubaha ikaze kugira ngo mutwumvirize, mudutize amatwi yanyu, ivyo mwaba murimwo vyose n'umwanya mutoya n'agatelefoni impande yanyu muravyonda, hanyuma gaca bigenda neza. Dushima Imana yuko dusubiye kuba duhuye uno musi turi bazima, nizere ko aho muri mwese muguwe neza, muri amahoro kandi ivyanyu vyose biriko bigenda neza. Ego uno musi ngarutse kubayagira ku muntu, kandi umuntu yitwa Bihome. Muti Bihome yarinde? Bihome yari umurundi yava mu muryango w'ababanza, avukira ku musozi Kanegwa, aho hambere hitwa Buturirwa, ni mu ntara ya Muramvya muri komine Kiganda. Umusozi Buturirwa wari umusozi udatyoye, umusozi uri sacré, aho vyari bibujijwe kwica umuntu ari kuri uwo musozi. Ni kuri uwo musozi nyene Buturirwa hari ikirindiro, l'hôpital, bayita l'hôpital, yari protecteur de la monarchie. Monarchie tukaba tuzi yuko yari intwaro ya cane, ni ukuvuga ko bari abarinzi barinda intwaro ya cane. Ni nayo mpamvu Mwezi yahungiye kuri uwo musozi mu gihe yari ashaka kwicwa. Kuri uwo musozi nyene Bihome yasavye umwami Mwezi ko yokuhisha yinyegeza imbere yuko abandanya guhunga, igihe yari karahunga Abadagi. Ubu rero tugomba dutangure ku ntango kugira ngo umwe wese ashobore gutahura impamvu twahisemo kuyaga ku mushinga ntaye Bihome. Ku muzi w'Abadagi, Uburundi bwari bufise umwami, uwo mwami yari Mwezi Gisabo. Bari bazi yuko baca bafata Uburundi uko nyene, ariko umwami yari afise ingabo zamucungera, ingabo zamugwanirira, babita abadasigana. Amaze kubona yuko atewe, yarashatse kwivuna, ingabo ziwe ziragwana, barivuna, ariko kubera Abadagi bari bafise ibigwanisho bikomakomeye, umva ntibari gushobora kubatsinda. Ni naho rero umwami Mwezi Gisabo yava akagondozwa, agapfa kwemera agasinya amasezerano ya traité de Kiganda. Ikindi kintu twomenya nuko umwami yaba afise impuzu yisangije, impuzu zitaba zimeze nk'iz'abandi bantu. Naho rero bitagoranye na gato yuko bashobora kwihenda mu gihe Bihome yarafashe ikibanza c'umwami. Itariki 11 z'ukwezi kwa 11 mu bihugu vy'Uburayi asanzwe n'umunsi wagenewe abagwanyi. Kuri iyo tariki, kuri iyo genekerezo mu 2016, itariki 11 Munyonyo, ngaha mu Burundi Agence Bujumbura News yarahisemwo kwibuka abatabazi, umugwi w'abantu bitwa abatabazi bariho ku ntwaro ya cane. Mu bitabo uko babivuga, uwamenyekanye cane kuri iyo ntwaro ya cane muri uwo mugwi w'abatabazi yari umushingantahe Bihome. Abatabazi bari ingabo legendaire bagwaniye Uburundi kugira bube uko tumufise ubu. Gushika kuri iyi saha barabugwaniye, barabwagura, baragwanira abami, igihugu cacu kiguma kiramutswa umwami n'abagabo biciye kuri abo bantu baba bagwana, abo bitwa abatabazi. Muri abo batabazi rero none ndiko ndababwira ko hari umugabo yitwa Bihome, yari umugendanyi w'umwami Mwezi Gisabo, aho uwo mutabazi yitanze mu kibanza c'umwami, aho yagira aganda kugwa n'Abadagi ku muzo wabo mu Burundi.
mwezi Gisabo yari afise ingabo zitwa abadasigana. Aho abadagi binjiriye mu Burundi ntibarekeranye, barabagwanya baritanze mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bashobore gusubiza inyuma ingabo z'abadagi, naho bitashobotse ngo bashobore kubagwanya babasubiza inyuma, ariko ntibemeye ngo bapfe kubinjirira ko uko nyene igihugu cacu cari gifise uwo kiramutswa, umwami Mwezi Gisabo. Mu mwaka w'1903 tariki 23 Rusama, Bihome yarahaye ubuhungiro umwami. Abadagi baramurondera ntibamuronke, biciye kuri Bihome yari yamuhaye indaro, aramunyegeza, aramuhungisha. Mugabo kubwo guhemuka kw'abana bahemu bamyeho kuva kera, abantu barahemutse barabwira abadagi aho umwami yoba yari yinyegeje. Ni naho rero abadagi bahavuye bamenya neza aho umwami yinyegeje, bagenda berekeza umuhana, urugo rw'umushingantahe Bihome. Ariko ababanyi baravuniye akagohe, barababwira ko batewe. Bihome amaze kugabisha umwami, basha biga imitwe yuko boshobora gukiza ubuzima bw'umwami Mwezi Gisabo. Bivuga ko Bihome ngo n'umwami basa cane kuko yari no mu miryango yabo. Aho urugo rwa Bihome rukikurijwe n'ingabo z'abadagi, Bihome yaciye yambara impuzu z'umwami, hama ariruka arahunga. Ingabo z'umuofisiye von Berenge niho baja mu vyo kumwirukako, bamurondera bamwita umwami, baruhira kumwica. Niho Bihome yaca yitaba Imana ku musozi Nkomwe, Ikiganda mu ntara ya Muramvya. Aba arabaye incungu yiguze umwami, aratabaye Uburundi kuko ntawuzi uko vyari guca bigenda tagira umwami muri ico gihe. Mu Budagi ni iminsi mikuru, bararungitse n'ikete rimenyesha wararongoye abadagi Kaiser ko ampire yiwe yagutse. Abo barungika iryo kete zari ingabo zari zejeje kugandagura Bihome bamwita umwami, bati umwami ubu twamuronse, twamurangije, umwami twamugandaguye. Niho mu nyuma baza kubona ko bihenze, uwo bishe atari umwami, ingoma y'umwami bandanya yumvikana. Nuko rero Bihome aho yitangiye mu kubuza ko ingoma y'u Burundi igwa mu minwe y'abadagi irongowe na Kaiser, kuri ubwo bwitange bwiwe Bihome ashigwa mu mugwi w'abatabazi, Sauveur de la Nation. Muri code ésotérique de Barundi yari nk'ibwirizwa shingiro ry'iyo myaka yo ku ntwaro ya cami, abaganwa bonyene nibo bashobora gushigwako iryo teka ryo kuba abatabazi. Umwami mu gushimira Bihome mu kwitanga naho atarakiriho, kuva ubwo uwo mwanya abakomoka kuri Bihome bose bahabwa iryo teka ryo gushigwa mu mugwi w'abatabazi. Cari kibujijwe gukoza urutoke kuri uwo muryango kubwoba bw'uko Uburundi bwobona amahano. Wize ivyakahise Dieudonné Hakizimana abishishije kuri site du traité de Kiganda avuga ko Mutabazi Bihome yerekanye ugukunda igihugu bitagira izina mu kwemera gutanga ubuzima ngo arokore ubw'umwami n'igihugu. Ati nahacu rero uho kudasubira kwibagira iyo ntwari y'incungu yitangiye Uburundi n'abagabo, ikitangira umwami igacungura umwami. Benshi bagiye baravuga ku vy'uwo Bihome, bamwe basaba ko yo kwandikwa mu bitabo akigishwa mu mashure, abandi bakavuga bati ho kubaka icibutso ciwe kimuranga aho yagandaguriwe n'ibindi n'ibindi. Bihome yagandaguriwe ku musozi witwa Nkomwe, hari ku birometero 5 uvuye i Buturirwa, kuri wa musozi twavuga uri Sacre. Amasezerano y'Ikiganda twibukanije neza uwo batakivyibuka yari traité de Kiganda, niyo yabaye amasezerano ya mbere y'u Burundi bwagiranye n'ubundi bihugu vy'amahanga.
twibukanye neza yuko kandi umwami Mwezi Gisabo yarishe inka 124 kandi baca bavuga ngo le roi règne mais ne gouverne pas. Hari umurundi aho yashikwa ku rutonde rw'abibukwa yavuze ati gutanga ubuzima bw'igihugu n'abacu nibwo butumwa bwa Bihome, ngo kubwiwe ntiyarakwiye kwibukwa ku munsi wahariwe umugwanyi, ariko ngo kumenya neza agaciro ko kwitanga bitandukanye no kwiyahura, kuko yaritanze ntiyiyahuye naho yarazi neza ko ategerezwa gupfa. Bihome yaritanze. Ati umunsi wahariwe umugwanyi utandukanye na message Bihome yari karatanga. Ku bwacu natwe nk'abantu bashobora kuba bumviriza ico dushobora tugaruka ko nka BI, ijambo dushobora tubabwira nire ukora ineza aho uja hose izogukurikira. Ineza ntibungwa, ineza ntipfa, ineza ntigirira. Bihome yaributswe inyuma y'imyaka 110, inyuma y'ikinjana n'imyaka 10 irengako. Iciza yakoze Bihome casigaye kiraba umwimbu w'umuryango wiwe, kuko birumvikana neza yuko umuryango wiwe wabaye uwubahwa, kuko birumvikana neza yuko bavuga neza yuko umurundi wese yaratinya no kugira ico akoza umuntu wese yava mu muryango wa Bihome, kuko biyumvira yuko bohava bagira amahano kubera uwo muryango wa Bihome bawukozeko. Mu 2013 hariho umudescenda wiwe honorable umushingamateka Oscar Ndayizeye yararonse agashimwe sheke y'umuriyoni, araronka na certificat nk'umudescenda wa Bihome bahawe na Olicome mu gashimwe kitiriwe Ernest Manirumba. Muguma mwumva neza yuko Bihome yaragize icamara cane, yaragiriye icamariye umuryango wiwe, yaragiriye icamariye igihugu cacu. Twashatse kumugarukako kugira ngo n'ubutamuzi n'ubutamwibuka amenye iyo ncungu yayitangiye umwami wacu Mwezi Gisabo, hanyuma akaza ineza yiwe ikaza kwibukwa inyuma y'imyaka 110. Mwese mutwumviriza muhakure message, twese tuhakure message yuko niwakora ineza ushobora kwiyumvira ngo iyi neza ntaco izomarira jewe, ariko umenye yuko habe muri uyu mwaka canke habe mu mwaka uza canke mu myaka 10 canke 20 canke 100 ineza wakoze ntizokwigira yibagirana. Ndabashimiye cane kuba mwasoye mukaneza umwanya n'uyo Bihome Mutabazi twaba yagiye mu majambo make muri bike twashoboye kuronka. Mugire umunsi mwiza, mugire umurango mwiza, mugire umugoroba mwiza bivanye n'umwe wese aho yumvirije iki kiganiro. Ndabakunda cane, mubandanye mugira subscribe, mukume mugira share, mutubwire niba hari ico twihenzeko, niba hari ico mwoterera, niba hari ico twibagiye kugira ngo dushobore gusangira n'abandi bari bose. Nimwibagire no kugira like. Murakoze cane, mukama bahezagire cane.